Turegereje amatora ya 2025 ni mu gihe mu gihugu habandanye havugwa abamenyeshamakuru bafungwa canke bagafatirwa ibikoresho bari mu kazi kabo. Uwanyuma aheruka kuvugwa ni Pantaleon Ntakarutimana, umumenyeshamakuru wa magazine Imbere yahagaritswe kuri uyu wa gatandatu uheze hari itariki 13 z'uku kwezi kw'indwi. Pantaleon yari yashatse gukora amatohoza ku kiziga cazanywe mu buruhukiro bw'ibitaro vya Hibweru kiri mu modoka ya musitanteri. Inkuru dukesha ikinyamakuru iwacu. Uwo mumenyeshamakuru yahavuye arekurwa kwa 16 mu Kakaro. Ariko kugira arekurwe umuyobozi w'ikinyamakuru Imbere yarinze gushika muri iyo komine. Mbega ivy'ubwigenge ku bamenyeshamakuru vyifashe gute? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Mwiriwe neza, ni David, nizere ko meze neza. Urubanza rwa Gerard Nibigira akorera radio televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega rugeze mu butungane imbere ya Parcem ikukira iyo ntara. Radio televiziyo Isanganiro itubwira ko Gerard Nibigira yari ku gituro c'igitoro muri Hanze aho bita kwa Filipo hari tariki 30 z'ukwa gatandatu 2024. Aho ngo hari ko haratangwa igitoro mu kajagari abantu nabo bariko barakubagurwa n'igipolisi. Niho komiseri arongoye igipolisi muri komine Gitega yamwaka telefone ziwe aramukubagura yongera mupfunga ikiringo c'amasaha arenga 3. Aho hose yamwagiriza ko yafashe amasanamu. Imbere yabo babiri Ahmad Rajab umenyeshamakuru wa keza.net yarafashwe ku wa 2 z'ukwa gatanu 2024. Yagirizwa gufata amasanamu mu gihe isoko ya Ruvumera yari kirasha. Ahmad Rajab yagiye kurekurwa inyuma y'indwi zibiri. Twarabigarutse ko mu makuru yo kwa 2025 Rusama. Muri kino gihe abamenyeshamakuru bari mu mvuto ni babiri. Hari Florian Irangabiye, umumenyeshamakuru yakorera mu Rwanda, akorera radio icisha ibiganiro kuri YouTube. Florian yahagaritswe itariki 30 z'ukumunani 2022. Yagirizwe icaha co kuvogera imbibi z'igihugu, violation de l'intégrité du territoire national. Yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 n'amande y'umuriyoni w'amarundi. Hari rero na Sandra Muhoza, umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru La Nova, yafashwe itariki 13 z'ukwa kane 2024. Yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'imvugo ibibugwango, atteinte à la sûreté intérieure de l'État et d'aversion ethnique. Aha twokwibutsa ko ikinyamakuru iwacu giheruka kumenyesha ko hari abantu bateye amabuye ku nyubakwa gisanzwe gikoreramo. Aho hari mu ijoro ryo kuwa 25 ruheshi 2024. Muri iwacu bavuga ko kuba haratewe amabuye aho ico kinyamakuru gikorera ari ugushaka gutera ubwoba no guca intege abamenyeshamakuru. Ku bwabo CNC ngo yari ikwiye guhaguruka igatera ivyatsi ubwo bubisha, ariko kandi gahagararira n'iteka ry'umumenyeshamakuru. Aho yinjira mu mabanga itariki 4 mu Kakaro 2024, Esperance Ndayizeye atwara CNC yibukije ko umumenyeshamakuru ategerezwa koroherezwa mu kazi kiwe akongera agakingirwa ngo ashobore gukora mu bwisanzure bwiwe. Kubijanye n'abamenyeshamakuru bagize imisi bafungwa mu gihe hegereje n'amatora, Esperance Ndayizeye yamenyesheje ko CNC itaje gusubirira ubutungane mu guca imanza z'abamenyeshamakuru. Gwico bazokora bazokurikiranira hafi ingene izo manza ziriko ziragenda, cane ko baronsa ababuranira kandi kizo manza zonyaruka. Ikindi ngo bazohamagarira abajejwe intwaro gutahura ko umumenyeshamakuru afise uruhara ntangere mu bijanye no guteza imbere igihugu camwibarutse. Mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu Reporters sans frontières gisuzuma ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, Uburundi bwashizwe mu kibanza c'108 mu bihugu 180 ku isi mu 2024. Kikaba cateye imbere imyanya 8 kubera cari c'114 mu 2023. Mwibaza ko ibintu bizokwisononora mu gihe twegereje amatora? Duhurire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Faustin Ndikumana arongoye Parcem Burundi ati BBN yokingira abarundi mu kuraba n'ibindi binyobwa biva mu mahanga canke n'irya mitobe. Yabivuze mu mwihwezo yahaye abamenyeshamakuru ejo hahise inyuma y'ingingo yafashwe na leta yo guhagarika ikinyobwa Saporo
cari gisanzwe gihingurirwa mu Burundi. Mu gihe Parcem isanzwe iraba n'ivy'ubutunzi, Faustin abona ko umuzinyamukuru uhagaze ku kigo BBN. Asigura ko ico kigo igihe cyose kitazoba gifise uburyo, abakozi n'ubuhinga bikwiye kugira kingane n'ibindi bigo vyemewe, hazokwama hari ibibazo. Ngo gushika n'ubu ico kigo ntikirashobora gutuma dushobora gushorera hanze vyaba ibiribwa canke ibinyobwa vyemewe neza. Ngo nibiva mu mahanga vyinjira mu Burundi nta buryo bukwiye bwo kubisuzuma kenshi bafise. President Ndayishimiye avuga ko abaganga bateye akagera igihugu naco kizobatera umugere muniniya. Hari hirya y'ejo kwa 17 mu Kakaro i Muyinga, hari umutohoji wa Yaga yegeranije imvu zitanu zituma abaganga b'abarundi bahurumbira kuja gukora mu bihugu vyo hanze. Umushahara muto, uburusho buhabwa abaganga mu bindi bihugu, akazi karengeye urugero, ikwiragizwa ry'abaganga hagati mu gihugu ridashemeye, igitigiri kinini cabo kiguma mu gisagara ca Bujumbura, abari ruguru bagaca barengekwa. Hamwe rero n'urupapuro rw'umutsindo rudahabwa agaciro, ugwahora gwitwa diplôme de docteur en médecine gwarahavuye rusubirizwa no gwitwa bachelier en médecine, maze imishahara nayo ntiyahinyanyugwa. Abafise ugwa kera baca baza barakura meza. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kuwa mbere.